Bana b'Imana turabandanya na video ya 14 canke se audio ya 14. Ego. Nariko ndababwira rero ukuntu Imana yahora ingirira neza amakade yanje nkayabaruza naho naba nihebuye nziti sindokora nimwe nkabona Imana irankorera ibitangaza ikade zanje ziragenze neza. Rero ikindi gihe hongeye haba ibarura mu nkambi. Habaye ibarura mu nkambi ndaraba nyene narifise ikade ya kade ya babiri nari narayitanze nari narayigurishije sigaranye ikade z'abantu bane zibiri ubwo nategera abantu 8 nari iyo kade ya babiri nayigurishije kubera hagiye kubibarura kugira umuntu azoyibarurize. Noneho rero ndagenda kubarugwa. Tugiye kubarugwa ibyo kuhiga abatanzania n'ibindi nabona ko atakundi nyene nabivuyemo. Tugiye kubarugwa hanyuma ndashikirwa shikiriwe umutanzania jewe n'umwana wanje. Umutanzania arambaza kwanza yari kade y'abantu 5. Umutanzania barambaza abandi bantu nje ntangura kubisigura ko abandi bagiye mu Tanzania none barura ari imbere ko batari hafi ko ngo hari n'umwana gwaye ibintu nk'ibyo baca barambira ngo baciye ngo vuga amazina baciye bamikade y'abantu 4 mbampumbye umuntu umwe nunguka abantu 2 numva sohotse nishimye nezerewe. Rero hariho umutama n'umunyokuru wiwe twabana bari abantu beza cyane bari bafise ikade y'abantu 4. None abo bari batonze imbere zanje bo barinjiye barabarugwa bamajije kubarugwa ntibabakata amabrasserie bari bambaye ku kuboko ntibayabakata baca barayasohokana bayasohokanye. Rero nanje nakurikiye hanyuma barambarura kubera twaba mu village imwe kandi twari dutonze kwibarabara rimwe baca barasohokana nyama brasserie ngenda rero ndabagana ndabebwishimye tiyo tikade yaje tivuye ku muntu umwe ati Imana ati ndashimye Imana kubindengereje ati bibizontunga n'umwana wanje ngo yagoye ngo kwanza bamwe bahara banzi kwizina rya Everine abandi kwizina rya Zipora ngo humura ngo rondera umuntu adukura ama brasserie ngo haba ngo ama brasserie twayasohokanye ngo rondera umuntu aziko zitukura ngo azitukure nguce wambara ngo ugende wisubirireyo toke nubwo candondera umuntu azibakura ndababaza ati none ndazibagurire kuranga ngo yego nta mahera dushaka mu gikuru nuko ngo ikade yawe ngitopfa ngo nubundi twibaniye neza. Candondera umuntu azikuzibakura arazibakura imwe nca ndayikubita ku kuboko kwanje iyindi ndayikubita ku mwana wanje zibiri akandi kana barakambataka kayo nakoko genda ugatondane nta ngorane nawe utobigakura. Hanyuma uwundi umwe nawe turayimukura candondeza rero umuntu yoyambara hanyuma canarondera umuntu ndamusororera nyene arayambara hanyuma cantonda kugira ya kade narinzi kwipfuye nayo ndayibaruze canatonda ndayibaruje nayo ikisohoka ari abantu 4. Rero reka mu nkambi rero abo tubana babimenye yewe gaye bana b'Imana umuriro waranyatseko umuriro uraka no kwabo bantu iviraje yose iratera abo bantu ngo Imana ikabaha umugisha ngo mukawuha Zipora ngo nabaha amafaranga abo bantu baraheba baragenda no kwa kose wiyo viraje baramubwira ngo kose ngo kwanaka ngo Imana yabahaye umugisha ngo kugira bawushire mu nzu yabo ngo baca bawuha Zipora ngo none ngo ntibyumvikana. Erega na kose yaraza kwabo bantu arababaza byagenze gute arabasigurira ngo none ngo ni gute ngo brasserie yari kiragugu 3,000 bana b'Imana 3,000 by'amashiringi ya Tanzania ngo ni gute urumva nagomba kubaha 12,000 kugira kandi kuri jewe narinda yafise numva kuyabaha atangorane byo mpana by'amahoro mugabo baranka uwo munyokuru yari umuntu w'umurokore
murokore asenga mu by'ukuri ujya murokore w'indani. Umutama wiwe na wene yarasenga ariko wewe nta kwizera gukomeye nk'uko uwo mukecuru wiwe yarafise. Hanyuma uwo mutama baramuremera, haragera aho ababwira avuga ati nta ngorane naturihe. Mugabo uwo munyokuru uti jewe nta mahera ya ziporo ashaka, ati umwana wanje twibaniye neza nta kabi kiwe, ati nukuri nta mahera yiwe jewe notora. Basi rero kuko umwuzukuru wabo umwe nari namuhaye 3,000, ariko abakoseye kubera uburemere bw'abantu n'abandi bantu bashaka ngo ntori 9,000 ndabihereza abo bantu, kandi nari tayari kubitanga kweri. Mugabo uwo munyokuru aravyanka, ariko uwo mutama kubera bamuremereye byarageze aho yamahera ndayabaha, ariko uwo munyokuru ararahira ko atazoyajyako. Wewe byarageze naho aja no ku rusengero arabisigurira mu mupasteri wiwe. Basi yari yaravuze ati jewe sishaka kujya ibintu byavuye mwayo mahera. Bana b'Imana, buriya Imana irakora ibintu kugira ikwemeze cyangwa inyemeze. Jewe narabonye ko iyo Mana yanyemeje. Imana yaranyemeje kubona uwo mumama nyene yarababaye cyane, kuko abantu banavuga ngo n'umuhungu wiwe naka ngo yarafise amakade, ngo n'umuntu ngo azi ubwenge, kuko nyamuhungu yari umuntu acuruza n'ibintu cyane ku isoko, ngo nawe ngo yari gutora ayo mabrasserie ngo akigurira ikade yapfuye ngo akayabaruza ibintu nk'ibyo. Basi rero twaribereye aho, ariko murumva ko abantu batari beza kuri jewe. Urumva hari ibintu habaye n'amakuru ku maradiyo avuga iby'abatutsi n'abahutu mu Burundi, ukabona abantu barandaba nabi. Mbese nabaye muri iyo village yitwa Sekabiri, nkundwa n'imihana mike, ariko kandi abandi nabatacyo twapfa nta ngorane. Ariko nyene Imana mwijuru hari Imana iturinda, n'ubu jani nicaye ndazi ko nikujwe n'abamarayika, kandi ndiko ndakubwiza ukuri. Iyo njyanye mwijuru hari igihe nyene nikangura nkabona abamarayika bari mu nzu. Imana ihabwa icyubahiro cyane, nkamenya ko ari abamarayika, nkabona barazimangana, kandi n'ukuri ndiko ndababwira. Basi rero iyo mu nkambi rero narahabaye. Bana b'Imana, nari narageze aho ni tuba twumvikana n'umugabo. Harageze igihe ntwarinda yagira kabiri yo gukurikiza wa mwana wanje nari narabyariye Igitare. Koko ngeraho ndabyara umwana w'umuhungu, akana keza kagahungu nakabyaye. Noneho kubera nyene urumva narabwiye nari umuntu nifitiye amafaranga, ngura ibintu nako nsubira inyuma gato. Iyo ndayitwaye sinamenya ubwa mbere, sinamenya ko noba namaze noba narasaminda, ahubwo nkaza ngendana umunyu ndigata umunyu ntazi ikibintera, ahubwo mwijoro nkanabyuka mpekenye indagara simenye ikibintera. Hanyuma rero abana b'Imana buginda n'ibindi bintu naho nyene bimwe bandiko sinzi. Ntwari umugabo yaje muhira cyane, twaba turi n'ahantu duhuriye n'umugabo, nkumva menga umugabo yoza arampemerako, nkumva ashaka kandi anywa inzoga ngiziki, ariko yampemerako nkumva umunezero muri jewe. Basi rero hagera igihe bitangura kumbera nabi, kuko nifuza ko uwo mugabo ampemerako akanka kumpemerako. Hanyuma mbese nyene ntangura kugira ibibazo byo kugwara. Rero nk'umugabo yaza nk'umuhira akaza mu rugo iwanje, namubwira ati icara ngaha tuganire, atabindi bindi ari kwipfuza gusa kwampemerako. Ngo yango ndigiriye ku kazi ngo ngiye nkumva umujinyu ukamenga umutwe no kubita ku kibambasi. Rero ndababara cyane, hagera igihe rero ingwara yo guhahamuka, nkahema byanka. Umunsi umwe rero ndagenda kwa muganga,
ngiye kwa muganga nkahema nyene numva menga nyene nopfa nkumva nopfa kabisa ari cyo cyumpa amahoro. Nibwo rero hageze aho harageze aho ngiye kwa muganga barampa imiti ndababwira ingene ngwaye, mugabo nyuma umutanzania yanyihweje bimutera ubwoba nyuma arambwira ngo madamu ndashaka kuganira nawe, aranjana ahantu turicara turaganira, arambaza ngo mbe urafise umugabo? Ntego ndamufise. Ngo mbe umugabo wawe ngo arafise uwundi mugore canke arafise abandi bagore agufise ari umwe bite? Aranambaza ubyaye kangahe? Tufise umwana umwe. Ndamubwira ntego umugabo wanje arafise uwundi mugore. Ati bafitaniye abana? Ndamubwira ati bafitaniye abana bane. Mbese uwo mu Tanzania acarambwira ngo ngende mbwira umugabo wanje aze. Ndamubwira nti jewe yamara kubwira umugabo wanje ngo aze ntibyokoroha. Hanyuma nyuma naravuze toke nzomubwira. Rero ntashe nyuma umugabo araza mu rugo. Kwanza umugabo aza navuga ko yaturonkeye akazi n'umugore wiwe, ko mugabo bikeneye amafaranga yo gutanga ruswa, hanyuma tukazotangura gukora aho bitanye bari kuri Oxfam. Basi rero ndavuga aranambwira ko je nozogurana mukeba wanje, ariko nyuma mukeba wanje yaranavyumvise yuko amahera yozova iwanje, yaravyasa acaza kwiguranira amahera. Mbese yari umukobwa bari bakoye ahantu, uwo mumama aramuhaye amahera mukebanje atanga ku kazi kuko byasaba ibihumbi 15. Basi rero umugabo jewe rero arabimbarira, ndavuga ati nta ngorane. Mugabo ndamubwira nti nyamara namye kwa muganga bambwiye ko twozojana kwa muganga ukunuku toke. Arambaza ngo iyo ngwara urwaye bituma kwa muganga bagutuma jewe n'inyabaki. Ndamusigurira nyene ni je nivuje uko numva meze, ariko bambwiye ko ngomba kukujana tukajana. Basi aranyemerera ngo azoza, ariko ndagenda nirirwa nicaye kwa muganga ndategera ko yoza ndabura. Nyuma ndagenda nabwira wa Mutanzania ati yari yarambwiye ngo azoza, atariko ntiyaje kuko ndumva nari nagiye kwivuza ariko wa gatandatu haba kwa Mungu. Hari kuwa gatanu, kuwa gatandatu aranka kugenda, hanyuma je ndataha. Nyuma naragenda abwira uwo Mutanzania yandika gakete, aramubwira ati gashira uwo mugabo wawe. Ndamusanga kuri stoka aho yakora ndakamuha, ndamubaza none ko nagutegereje kwa muganga ntuze? Ngo je nta mpamvu yo kubuza, ngo iyo ngwara urwaye batumye ko jewe n'inyabaki. Ngo agapapuro Umutanzania yampaye ngo ndakuzanire. Hanyuma aragasoma araraba, rero bari bamwandikiye ko atangorane zirezire zihari, mugabo ko ingwara je ngwaye yogombye kuba turi kumwe kugira agomba kugenda akuganira n'abaganga kugira abandokorera ubuzima. Basi rega ndakamushiriye yariyumviriye ati okay reka hogi tugende. Tuca turagenda nyene ngaho kwa muganga. Hanyuma mbere ni Mutanzania yagira agende kwiruhukira, ariko abo amubonye acaramubwira okay. Jewe baca baranyirukana, arambwira ati mada genda wicare hariya. Ngenda nicara ahantu kutwatsi, ntabwo binjiye mu muganga imbere, batoye intebe ahantu bicara ahantu. Baraganira bimwe nkabyumva. Rero uwo Mutanzania yamubwira ko mfise ingorane yuko ashobora kubafashe nabi nyene. Aranamubwira tese ijya ndafise ni yakangahe? Ngo ni ya kabiri. Baramubwira tese ati ntubona ko ushobora kubura ubuzima bw'umwana na nyina nyene? Ati mbese bobo nyene bumva ko afashe nabi, kandi koko jewe nibaza iyo ngwara ko yari yatewe nuko kuntu nari natwaririje ko yoza arampemerako, ariko ntabinyemerere. Kuko hari n'igihe yari yanyandika ikete arambwira
ngo mbega ngo watwaye inda nk'iz'abandi badatwara ngo bawihangana ngo erega umunsi uzongurukira ko mu isoko ry'abantu ngo mbese nyine ibintu birebire. Abamama rero babyara jewe ndashima Imana kubera ndizeye ko narasabye Imana ko izo nterekera abo mfise ibyo kubyara nibaza ko nta kibirimwo, ariko abamama bahura n'ibibazo byinshi. Inda irakoresha ibintu umuntu atokoze. Imana idutabare cyane. Basi rero abana b'Imana narabaye aho rero ndanduka rero ndabyara, majije kubyara hanyuma nyene ngura ibintu byiza, mbese nyene umwana wanje mbega nyene ntibyari byoroshe. Rero narabyaye, urumva umukeba ntibyamunezereye, umukeba wanje ntibyamunezereye. Mugabo ngumaho, bana b'Imana haciye ukwezi n'imisi umwana wanje afatwa bukumbi. Jewe nari nagiye kuvoma, hanyuma nikoreye amazi ndiko ndava kumwonga, numva mu mugongo ngwa, mbese nyene ndavuga mbega umwana wanje nibiki. Hanyuma ndatura, hanyuma ndamururutsa ndavye mbona nta kibazo, ntongera ndaheka, hanyuma ndataha. Ngeze mu nzu nkumva umwana ariko aranaza ukuntu, nkumva ubwoba. Hanyuma nyuma naramururukije, ndamuravye mbona umenga arahindutse ukuntu. Mana yanje ibi bintu bifatiye umwana nibiki. Mugabo mbona umwana agarutse mu buzima bwiza, mbona umwana nta ngorane. Hanyuma nyuma kandi haraheze uwundi mwanya, numva umwana araniriye mbega nk'igikona, nk'impene. Hanyuma mbona kana nyene amaso agiye mu mutwe, caniruka ku munyokuru tw'abana. Ndamubwira ntaherabaye ibintu umwana wanje ariko aragira. Nyamuvyeyi amuravye ngo yongo mwirukankane kwa muganga ngo ngira umwana aragwaye. Ngaho nirukanka nja kwa muganga. Nirutse nja kwa muganga, ngezaho mugabo mu nzira nkabona umwana ariko arandaba, akana kameze neza, nkabona umwana ndavuga none umwana ninamugirana kwa muganga mvuga ko agwaye ibiki. Nkiyumvira umenga nosubira inyuma, ariko uwundi mutima ati bandanya. Ndabandanya ndagenda kwa muganga. Mbandanije ngiye kwa muganga, ubwo nkagera mu nzira bikagira ahantu kakongera kakanaga, nkongera nkagenda. Hanyuma ndagera kwa muganga. Ngeze kwa muganga abaganga bamuravye ngo madamu umwana aragwaye. Ntego ni nyamara umwana hariho ibintu azaragira, ati nkumva ubwoba. Baramupima umuriro baragira iki, hanyuma nyuma babona umenga nyene nta bomuha imiti canke umenga nta kibazo, wa mwana bya bintu byongera biramufata, baca bagira ubwoba. Rero baca bampa ibitaro. Bampaye ibitaro nirirwa kwa muganga, ibyo bintu bikagira umwanya bize n'uwundi mwanya bigiye. Umwana konka ntibyaba bigikunda, bamushira isonde mu muzuru. Hariho kantu bacisha umwana bacisha imbere nyene, mbese bamucishira isonde mu mazuru kuburyo naza nkanya amaberebere akaba ariyo baza barashira mu isonde bamuha. Ndara kwa muganga, nyuma nyimba umugabo yaragiye muhira, nyuma ababanyi nyimba aribo bamubwiye ati nyamara Zipora ashobora kuba ari ku bitaro. Ndumva nagiye kwa muganga muramwanje ari wewe yaratanguye kubimenya, nyuma aza kubibwira umugabo ko noba ndi kwa muganga. Rero ndara ku bitaro, ndaye ku bitaro, bukeye mu gatondo mbona umugabo araje. Aje ngo bimeze gute? Ni umwana nyene sinzi ukuntu bimeze nyene umwana. Rero mw'icyo gitondo bana b'Imana ndibuka yerekwa nagize mwako gatondo ndyamye, nari nagize yerekwa mbona ngo akantu k'akarago nyene agarago gato nyene ngo kazinzwiye nk'umwana ngo ndagateruye nk'uko. Ngo nyene ni nkaho Imana yari inyeretse urupfu nyene ko uwo mwana ategerezwa gupfa. Nibwo rero
nibwo rero abaganga baza bariko barasuzuma bagerageza gufasha umwana ahubwo muri ya sonde agacanze ibintu byirabura tsiki ibintu byirabura nyene tsiki abadogita bakavuga bakambaza mada uwo mwana arajya teka uwo mwana ntajya uwo mwana amaze iminsi amaze ukwezi kumwe n'iminsi mikeya ntiyari bwatangure kurya abantu bari mu bitaro abandi ba mama n'abantu bari mu bitaro bakarabatisha tujya mwana ati yo tibujya n'uburozi tibijya n'ihembe nguyo bamujana ndibuka hariho nguyo bamujana ngo kwaba rukamba kambe ngwirukore ngujya mwana yari gukira nguyo bamujana ngo kwa naka muri ngujya mwana yari gukira ngo basha ngujya mwana ngo bujya n'uburozi ngo nihembe bakavuga byinshi nuko rero kandi ubwo n'umugabo niho yaraba ibintu biriko biraba ukumva nyene ni ibintu bidasanzwe cyane noneho rero umugabo nibwo abadogita nibwo bambwira ati mada ahantu ba urahizera ati nibisanzwe arambwira mu mada ngo mubana n'abantu babi ngo umwana wawe baramwononye ngo kandi ngo nyimba usubiza ahantu uwo mujana ngo mujane rero ndabwira umugabo tehe ti rero abadogita barandekuye tugende guhiga umupfumu umugabo arambwira ati sha umupfumu turamuvana hehe kweri tehe tugende urazi umupfumu ti je ndazi ko wamuja mu bapfumu n'umugore wawe namwe mwahora muja mu bapfumu njana nanje umwana wanje ntapfe umugabo rero biramuyobera ariko aravuga oke ndegeranya ibintu arambwira ati uragenda kwa naka ndagusangeyo canagenda n'intoteza n'amaguru nawe yafata utuntu twanje twari nyene kubitara dukubita kw'igare arancaka arambwira ati usange kwa naka acaragenda ku mugabo yaba ahantu yitwa muri se ya kabiri haba muri sinibuka ukuntu hitwa muri Nyavirage arabwira umuntu w'umugabo w'inshuti yiwe ati sha ati jewe umwana wa Zipora ararembye kweri ameze nabi ati nta mupfumu gashawo turangira ngo ndamujaneko hanyuma nyamugabo aramubwira ati mwibi bicari umupfumu kabisa kandi avyumva Imana idutabare cyane bana b'Imana nitukizera abapfumu Imana idutabare cyane hanyuma nibwo rero uwo mupfumu bamurondera bamajije kumurondera ngo hariko haraba inama aho hantu hanyuma uwo mugabo aramutumako hanyuma ndahageze turahahurira turahuriye nyamupfumu araraba uwo mwana ngo umwana ngo ni hembe ngo kandi bamaze kuritamika ngo naho nogira gute sindi bumuvure ndavuga naringiye kuvuga mu cyongereza ati mbabarira uraba ukuntu wongenza ngo hanyuma turagenda muhiriwe tugiye muhiriwe mugabo umwana kabisa urumva nanje nyene naringira umwana sinarinzi ingene abantu bapfa hanyuma turagira kwa nyamupfumu atangwe gutora ibyo atora ngo haveyo honda imiti canke agirire nyamana nkabona amaso agenda mu mutwe maze rero nkabona umugabo wanje azaragira amaso nkamubwira ati reka timureke tibyo yamabigira timureke ibyo yamabigira umugabo arambwira ati reka ahubwo dutaha ntangura kubona ariko arapfuka umwana ambwira ati ngo tugende ndamubwira nti oya reka muvure ibi yamabigira umugabo arambwira ngo Zipongo wihangane ngo reka umwana yamaze gupfa ngo reka twitahire ndamubwira ati ngarukanira umwana wanjye nagira gutya nkaraba ko kongera basi no gukanura nkakomakoma nkabona kweri nyene byari byarangiye mugabo nkumva jewe umenga umwana araza kongera gukanura hanyuma nje nyuma y'umugabo nkurikira umugabo ndiko ndarira namwe murabyumva hanyuma turagenda arashikana umwana amujyamika ku gitanda acatangura kuza guhiga abantu nyene ababwira ko twapfishije kugira baze gufuba uwo mwana jewe rero agahinda kakanyica nkagenda ku gitanda aho kakana kajyanye nkaterura nkaraba nkarira wa mwana wundi nari nifise akambaza mama nibiki yo mama turi mu nzira
ija mu ijuru, mu isi ni mu nzira ija mu ijuru canke ija no mu muriro. Umwe wese ni uburenganzira gukurikira aho ashaka. Umwana wanje yapfiriye ku mupfumu, ariko yarakira uruyoya ntiyari bwamenye ubwenge. Ndazi neza aruhutse mu mahoro, ni jewe icyaha cyariko na papa wiwe. None ndashima Imana, ubu naramenye Imana, narabyigaye kabisa. Rero umwana wanje yarapfuye, hanyuma baragenda baramuzika. Ibyakurikiye nzobibabwira ikindi gihe. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana.